rishingiye ku ngingo zimwe zikurikira. Umugambwe CNL urahangayikishijwe n'abanywanyi bawo baguma bahagarikwa hadakurikijwe amategeko, bakajanwa kuvundira mu busho, bakaba bahagarikwa n'abatabifitiye ububasha kandi mw'ijoro. Inkoho y'umupolisi akorera muri komine Gisagara biravugwa ko yoba yariwe kuri uyu wa mbere mu Kakaro umwaka wa 2021 n'abantu batazwi. Abanyagihugu babiri bakaba bamaze guhagarikwa kubera iyo mvu. Mu gihe umukuru w'igihugu avuga ko Barundi ubu badashonje, abanyagihugu bobo bavuga ko ariko abakindaga kuko we n'umuryango wiwe bahaze. Muri aya makuru babiduteguriye naho avuga ko ibikorwa byo kubaka isoko ya Kamenge yahiye mwaka uheze vyifashe neza muri kino gihe. Uwo n'umukuru w'igihugu. Abahora bayidandarizamwo bobo bavuga ko abayubaka banebwe, ngo iyo batanebwa ibimaze gusubira kwinjigwa. Hari n'ayandi twabateguriye avugwa mu gisirikare c'u Burundi mu gisata c'ubudandaji hamwe n'ibidukikije. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Gisele Manirakiza, kuri mikro nije w'Igeti n'amahoro. Iyi muriko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka Abarundi turwanira igihugu cacu. Muri igihugu cacu muri iyi manda y'imyaka 15 harabaye ibintu by'agahombera buntu, ku buryo tutotegura ikintu nk'iki tugutegura umukuru w'igihugu ari kuno munsi, kuko harabaye ubwicanyi burenze. Abantu baratabwe mu nzuzi, abantu barahambwe ibipande ku ntwaro yiwe. None umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu yariko arakora by'ukuri ngo abimboneza yamaho aboza bafatira kuri ivyo bagakora uko. None uko kwigisha gukunda igihugu yarabikoze mugabo yareshu. None umu professor yigishije agaheza abana bakayobegwa bose mbere niko novyita araronka perite. Iki rero njero kigoye gutahura, ushizara wibaza ninde none yo kwigisha ubundi gukunda igihugu, ko muri kameremere umuntu wese avuka akunda igihugu ciwe. Uko kundi wonyigisha kugikunda, ubinyigisha mu kundenganya, ubinyigisha mu kunyi mu burenganzira bw'iwanje. Aho ni warakabazo nibaza ko byose ko Abarundi cyane cyane abanyepolitike bicara hamwe bakavugana ingene amajambo amwe akoreshwa nico babashaka gushika ko mu gukoresha mwene ayo majambo. Itariki 8 y'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi, itariki nk'izindi zose. Rero nibaza yuko ikijanye no gukunda igihugu, kuvuga ati umunsi wahariwe gukunda igihugu no kugikundisha Abarundi, uwo munsi wagomba kuba umunsi usanzwe uhari, umunsi werekana ihinduka rikomeye. Itariki ya mbere y'ukwezi kwindwi, kuko Abarundi babiharaniye bari hamwe badacanamwo batarabana ukucanye kuriya, hanyuma iyo ntahe Uburundi burayihabuza. Ariko rero ico intwaro ya Nkurunziza itandukaniye ko nizo zose nuko yoyo kuva igitangura mu 2005 gushika ku munsi wa nyuma w'urupfu rwa Nkurunziza itigeze ihagarika kwica. Nta gihe dufise nta kujya izindi ntwaro bavuga ngo mu 69 mu 65 mu 72 mu 88 nta kiringo kiriho ku ntwaro ya Nkurunziza uvuga ngo ubwicanyi ngo bwabaye umwaka uyu, kubera ko ni intwaro yagumye yica kuva mu ntango, ntiyigeze ihagarika gushika ku munsi wa nyuma w'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Mbere ngaha ndabwiye nababwira ko n'umunsi wa nyuma itariki 8 z'ukwa gatandatu mu 2020 hanyurujwe umukenyezi yakora muri mutuelle de la fonction publique yitwa Janine Ntiranyibagira. Ndasubiye kubaramutsa. Umugambwe CNL uraje ushinga nifatwa gasekisaki kandi mu buryo bwihuse iry'abanywanyi b'uwo mugambwe rikorwa igihe cyose habaye ihungabana ry'umutekano. Ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uyu wa gatatu mu Kakaro umwaka wa 2021 n'inyuma y'ibitero n'imitego bimaze imisi bikorwa n'abantu bataramenyekana, cyane cyane kwibarabara rikuru inimero ya 2 riva Bujumbura rija Igitega. Uwo mugambwe usaba leta kugira amatohoza neza hamenyekana abakora ubwo bubisha. Abanyagihugu n'amakungu ubasaba gukurikiranira hafi ibiriko biba mu Burundi.
inkuru na Dondodier Mbazumutima. Muri iryo tangazo ryatewe ko umukono n'umushingamateka akongera akaba umuvugizi w'umugambwe SNL Terence Manirambona, bavuga ko muri aya mezi umugambwe SNL ugumubona ububisha bukorwa hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro buguma bwiyongera. Bimwe mu bibigaragaza akaba ari bitero canke imitego bikorerwa ku mabarabara, cane cane ibarabara rikuru inomero 2 mu ntara ya Muramvya, hamwe n'itegwa ry'ibisasu ntezwa ntoke bita grenade. Ivyo vyose bikaba bihitana abanyagihugu bitekaniye, hamwe n'ibindi bintu vyinshi bihononekarira. Umugambwe SNL ukaba wiyamiriza ubwo bubisha bumaze no guhitana abanywanyi b'uwo mugambwe bashika ku ndwi baguye mu gitero giherutse kuba kuwa 26 ruheshi uyu mwaka ku mutumba wa Munanira ya mbere mu ntara ya Muramvya. Uwo mugambwe ukaba uhoza imiryango yahaburiye ababo, ariko uwo mugambwe ukaba utewe amakenga n'ihagarikwa ry'agasakisaki hamwe n'ipfungwa ridakurikije amategeko ryama rikurikira ivyo bitero, akenshi bigakorerwa indongozi n'abanywanyi b'uwo mugambwe. Abagera kuri 27 muri ino misi akaba aribo bapfungiwe mu busho butandukanye, harimwo ubw'iperereza. Igiteye amakenga uwo mugambwe kuruta ngo nuko rimwe na rimwe abo banywanyi bahagarikwa mw'ijoro atarupapuro rwo guhagarikwa beretswe, kandi bagahagarikwa n'abatabifitiye uburenganzira. Umugambwe SNL ukaba wibaza igituma igihe cose hahungabanye umutekano mu gihugu uruhigi rwihuse ruca ruba ku banywanyi bawo, mu gihe uwo mugambwe ukora wisunze amategeko kandi ukaba udashigikiye ikoreshwa ry'inguvu mu rugamba rwa politike uwo mugambwe urimo. Ivyo byose ukaba ubona ko bishobora kuba bikorwa kugira ngo abanywanyi bawo baturubikwe, gutyo n'urubuga rwa politike rubandanye kugagwa. Uwo mugambwe mu guheraheza iryo tangazo usaba leta y'u Burundi gukora amatohoza neza hamenyekane abateza umutekano muke mu gihugu, nayo abanyagihugu hamwe n'amakungu ubasaba gukurikiranira hafi ibiriko bibera mu Burundi. Ivyo vyose bikaba bivuzwe muri iryo tangazo, mu gihe leta y'u Burundi yoyo itarigera yemanga ko mu gihugu hari umutekano muke. Hari umupolisi wo ku kirindiro ca Gasenyi umutumba Mburi komine Gisagara intara ya Cankuzo bivugwa ko yibwe inkoho n'abagizi ba nabi mw'ijoro ryo kwigenekezo rya mbere mu Kakaro umwaka wa 2021. Muri kino gihe hakaba hari abanyagihugu babiri bamaze guhagarikwa n'igipolisi bakeka kuba ari bo bivye iyo nkoho, bakaba bafungiwe kuri brigade ya komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Inkuru na Janete Kamikazi. Uwo mupolisi bivugwa ko yibwe inkoho bamutazira mbogo, akaba akorera ku kirindiro ca Gasenyi umutumba Mburi komine Gisagara intara ya Cankuzo. Nkuko amakuru twashoboye kuronka bivuga ngo uwo mupolisi ashobora kuba yirigwanye n'abantu bariko baranywana, ngo bahavuye bamuraba ku kajisho bamwambura inkoho barayitwara. Mu yandi makuru yavugiwe aho ku mutumba Mburi akaba ari uko imbonera kureza ariko zirigamba ngo uwo mupolisi bamuciyemwo, ngo kuko na ngo abo bapolisi nta kazi bashoboye, ngo akazi nakimbonera kure nkuko bonyene bariko baravyivugira. Nayo uko gushobora akazi izo mbonera kure zariko zirihaya kukaba kugizwe no guhohotera, guturubika, eka mbere ngo no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu wese atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ya Gisagara. Muri iki gihe gitangaza abanyagihugu bo muri komine Gisagara akaba ari kubona hari abanyagihugu bagera kuri babiri bahagaritswe
bahagaritswe n'igipolisi bagirizwa ngo ko bashobora kuba bari mu batwaye iyo nkoho y'uwo mupolisi. Abo bakaba bafungiwe kuri brigade ya komine Gisagara. Nayo mu gihe bimaze kwibonekeza akatari gake ko abapolisi basigaye bagenda mu bubare bitwaje ibikoresho vy'akazi, ni ukuvuga umwambaro w'akazi, inkoho bakoresha mu kazi, mbere rimwe na rimwe ivyo bikoresho bikaba bidasiba kwiha inkumbi. Twarondeye umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye kugira ngo tumubaze kuri ivyo vyabereye mu ntara ya Cankuzo yamara twamukenye. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikirije ko atamurundi numwe ngo ashonje muri kino gihe, abanyagihugu bobo bamenyesha ko ivyo yashikirije ataho bitandukaniye no kubakindaga ngo kubera abana babo birigwa barabacikanira ko na kigoyi, mbere bamwe muri abo bakaba barahevye n'amashure biturutse ku nzara. Abanyagihugu bavuga ko ivyo yashikirije bitaraba abarundi ahubwo biraba umuryango wiwe. Ivyo yashikirije navyo ngo bishobora gutuma haba amacakubiri nk'uko vyigeze gushikirizwa na Simoni Ntamwana. Inkuru narakaza Jean Baptiste. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ari mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 59 irangiye Uburundi burose intara yo kwikukira, yamenyesheje ko muri kino gihe abarundi bafise umutahe udasanzwe ngo kuko atamunyagihugu numwe akivuga ko ashonje. Ubu ngo inzara yarayigwanije mu mugambi yita nduguruye twamugina, umunwa wose uronke ico ufungura nayo umufuko wose uronke amafaranga, ndugaye twamugina. Kubwiwe ngo abanyagihugu bimbuye uyu mwaka ibigori barazi ko bisigaye vyitwa amahera. Dukurikire Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Isi y'u Burundi ni isi gitangaza n'ikimenyamenya nze ndabereka imitahe dufise. Ni murabe ingene twihaye intumbero yo kurwanya inzara, none uno munsi mu Burundi akaba ata muntu numwe avuga ati ndashonje. Narababwiye nti umunwa wose ushobora gutegereza kuronka icurya, umufuko uronka amahera. Abarimye ibigori uwo mwaka murazi ingene vyagenze, musigaye muvyita amahera ubu ntimukivyita ibigori. Kuri ivyo rero vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu, abanyagihugu bamenyesheje radio Haguruka ko baguye mu gahundwe bumvise ko atamunyagihugu agishonje. Kubgabo bati uwukize isemu yibagira icamwirukana, bati ngira ngo ivyo yavuze biraba umuryango wiwe gusa, nayo abandi banyagihugu bobo inzara irabarembeje, abandi iriko irabaheka. Dukurikire uyu munyagihugu amaju yiwe tukaba twagerageje kuyahindura ku mvo z'umutekano wiwe. Aha ntaco tukivuga twumiwe nyakubahwa mumenyesha amakuru, mwemwe muraza murapfa gusemerera nayo twoho bwarafuse umunwa kumva umukuru w'igihugu yubahuka kuvuga ko atamurundi n'umwe ngo ashonje nibara kumutemere. Ivyo naho bitaniye no kudukindaga canke kudukora mu nko mu gihe abana birirwa baraturabira ko n'inzara. Erega inzara iratema igatongora ngaho iwacu, hari n'abahora bapfa, abana benshi barahevye amashure ko ntiworungika umwana kw'ishure utaronse ico umugaburira. Mugabo nivyo bayina Kirundi bavuga bati uwukize isemu yibagira icamwirukana. Barisita Ndayishimiye yabonye mu muryango wiwe barya bagahaga ko yiyumvira ko atamurundi n'umwe ayishwe n'inzara, akumva atawuvuga ati ubu ndashonje, birumvikana ako n'akaboregwe k'ubutegetsi. Ariko yari akwiye kuraba igihugu cose nayo ahandiho azokwama yihenda. Ivyo biruko mu gihe umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yigeze kumenyesha ko akenshi amacakubiri aturuka ku bintu bisa n'ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tubibutse bimwe bimwe mu vyo uwo mwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yashikirije. Nangwa ayo macakubiri nta kindi kiyavyara atari inda ndende, gukubirana, ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara twokijije. Mu rugendo rwiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2 Mukakaro umwaka wa 2021 kw'isoko iherutse gusha ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Avuga ko yasanze ibikorwa vyo gusanura iyo soko bimeze neza. Iyo soko nkuru ya Kamenge ikaba yahiye muri Gitugutu umwaka wa 2020. Yamara abanyagihugu bobo bavuga ko ibikorwa bikiri kure nk'ukwezi. Idonido narise Mukeshimana. Muri urwo
rugendo yagize rwari mu ntumbero yo kuraba aho inyubako y'isoko ya Kamenge igeze yubakwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragabishije abubaka iyo soko mu kubabwira ko hasigaye ikiringo c'amezi 2 kugira ngo abanyagihugu bayinjire. Iyo soko ikaba iri muri komine Ntahangwa zone Kamenge, ikaba yahiye mu kwezi kwa Gitugutu umwaka w'2020. Kuva ico gihe bamwe mu bayicururizamo baciye batangura gucururiza kuzuba ahantu hatubakiye. Abo akaba arabagize Imana baronka ababaha agatahe baba barakoresha. Ni mu gihe hari n'abandi bahahombeye muri iryo soko, ariko gushika ubu bakaba batanakibarizwa hafi y'iryo soko kuko batagira umutahe hamwe n'ibibanza bacururizamwo. Amakuru ava mu banyagihugu bari basanzwe bafise ibibanza byo kudandarizamwo mu isoko nkuru ya Kamenge avuga ko iyo abubatse iyo soko batanebwa iba yarahejeje kubakwa kandi no kuyinjiramwo baba baramaze kuyinjiramwo. Abo badandaza bo muri iyo soko ya Kamenge bakaba barateye ivyatsi imvugo ya Evariste Ndayishimiye ivuga ko ibikorwa bimeze neza kandi umwaka ugiye guhera nayo itaruzura. Babandanya biyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kubgabo ngo yarakwiye kwiga kuvugisha ukuri ngo kandi leta zose zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD zubakiye ku binyoma gusa. Tumira amate inyuma y'akanya gato duheze tubandanye n'ayandi twabateguriye. Hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahava hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugendera mu kwaka umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to tibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tuje hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibarariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ivyo twabiri yakuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitegeko kuba warenze. Radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka uracaro wa mbere. Muruzi dogodogo haguma hibonekeza ifi nini zireremba hejuru y'amazi zapfuye. Icici fi ntikiramenyekana. Abanyagihugu begereye ugo ruzi bagasaba abajejwe ibidukikije kugarukira kuri ivyo binyabuzima muri iki gihe babona ko bigeramiwe. Nayo abarovyi bo muri komine Rugombo ngo ntibumva ingene abajejwe intwaro muri iyo komine baguma babahamagaza bababaza ibijanye n'izo fi. Inkuru twateguriwe na Eric Kwizera. Muruzi dogodogo abandi bita ikiyaga ng'ifi nini ziguma zipfa ku bwinshi. Abarovyi bagatangazwa nuko hapfa ifi nini gusa ifi ntoya ntizipfe mu gihe muri ico kiyaga canke urwo ruzi habamwe ifi nini hamwe na ntoya. Muri kino gihe kuri urwo ruzi hakaba himonekeza ifi nyinshi gose ziremba ku mazi hejuru zarapfuye. Abajejwe intwaro muri komine Rugombo ngo bakaba baciye bihutira guhamagaza abarovyi bo muri iyo komine kugira ngo basigure igitoma izo fi ziriko zirapfa. Nayo abo barovyi bakaba badatahura ingene bobazwa ibijanye n'urupfu rw'amafi mu gihe bo batazi ikiriko kirabitera. Komine ikaba yaciye ifata ingingo yo gushira kuri ico kiyaga dogodogo abapolisi bogicungera. Abanyagihugu co kimwe n'abo barovyi bakaba basaba abajejwe intwaro hamwe n'ibidukikije kugarukira kuri ivyo binyabuzima muri kino gihe biriko birapfa kandi hatazwi ikiriko kiravyica. Bati leta nigerageze irondera abahinga bizi vy'amafi
hafi hanyuma ibatwareho bazipime kugira hamenyekane ibiriko bizica hongere hafatwe ingingo zikingira ico kiyaga abandi bituruzi. Bamwe mu basirikare b'igihugu bagwanye mu muhari FDD baridogera uburongozi bwo hejuru bavuga ko bitanze bakorera igihugu ariko batadugirizwa ipete nk'abandi. Ubu rero bavuga ko baruhijwe n'ivyo bariko bakoregwa mbere bakaba bahisemwo kuzoca bahagarika akazi mu gihe batotunganirizwa. Abanyagihugu bavyumvise bakavuga ko biteye isoni kumva umusoda w'igihugu nawe yidogera inzego. Bati igihugu kigeze ahatemba igisigaye nuko abarundi bahaguruka bakazihindura. Inkuru na Mberamihigo Jamari. Abo basirikare bidoga bamenyesha ko ababatwara babaririye mu gahinga ngo kuko bitanga mu kakabo yamara amapete ntaduge ibituma n'agashahara kabo kadaheza ngo kiyongere. Umwe muri bo avuga ko kuva mu mwaka w'2011 afise ipete rya kapiteni atigeze arikugwako gushika ubu. Uwo musirikare avuga ko umuriro w'izuba rya shetani riri hejuru y'igihugu rimurembeje akaba amenyesha ko mu gihe atotunganirizwa ngo adugirizwe ipete acaheba akazi. Tumukurikire. Kubahwa mon général chef de la force terrestre étant nommé Massaga Célébrato capitaine, je suis capitaine depuis 2011. Moi, vous me connaissez ma côté fort et ma faiblesse. Tout ce que j'ai fait avec la population et l'entourage, c'était presquement visible et remarquable. Moi, je suis habitué à Rumonge Bururi. Toute la population me connaît et me sabo avec moi. Là où j'étais à RSS 5e SS. Malheureusement, moi, avec le soleil de Satan qui est entré dans l'utouria, je suis fatigué. De toutes les façons, kuiko de sinakuri igihugu mu Burundi, je suis capitaine Maswakiza. Ndagushimira kuko nibwira wangiriye ukamba hafi kuko kuwongeze ndashikaye ko je mu gisata Burundi nta murundi atariwe wantwaye. Kuko abandi naho novuga ko Jesse Maswakiza je ndazi uko ndiho kubera wewe. Ndagushimiye ku bwenge n'ubwira ufise Imana igushira imbere. Rero jewe nimba mubona nkwiye kubanza akazi y'igisoda wese je tremie ndahejeje. Muranja boko vyo kwano sira muri SSC afgerete batuje bo kumakuru babona diparapable muga gushika rero ndarushe nizwa nyigisha kandi mu bari nimba bona mushaka kwandira akazi k'igisoja cy'u Burundi je nakoze mushimirizo veye nimushe muri kasazize brigade daho jete ma responsabilité de prironta vous connaissez Karumonge ya kera hama mbande akazi sino moi j'étais fatigué sama kote mu general imani guhezagire iguhangaze gushe hejuru. Abanyagihugu bumvise uwo mubabaro uwo musirikare w'igihugu bavuga ko biteye isoni kumva umusirikare w'igihugu nawe yidogera inzego. Bati ivyo navyo twigeze twumva mu gisirikare c'u Burundi. Bati ahubwo igihugu kigeze ahatemba igisigaye ngo nuko abarundi bohaguruka bakagwanira igihugu cabo akarengane kakahaba. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buramenyesha ko bugiye gukurikiranira hafi ibijanye n'iyubahirizwa vy'ibiciro vy'isima vy'ishirahamwe Buseko, ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'isukari ya Sosumo. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatanu, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yavuze ko ivyo bizofasha mu gucungera ko hogira abadandaza bikika mu kiza mu gushinga ibiciro bishakiye. Ivyo ariko ngo bikaba bigoye kwizera nk'uko bamwe mu banyagihugu babivuga. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatanu, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi yamenyesheje ko ibiciro vyashinzwe na leta ku isukari ry'ishiramwe Sosimo, isima ya Buseko hamwe no ku binyobwa vya Brarudi bitarahinduka. Jeremy Banigwa n'inzigo akavuga kandi ko hari bamwe mu badandaza bashinga ibiciro uko bavyishakiye. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bumaze iminsi bubona abadandaza bishingira uko bigombeye ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe na cane isima ya Buseko, ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'isukari ya Sosumo. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwagomba gusubira kwibutsa abadandaza n'abaguzi ko ibiciro vyashinzwe ku bidandazwa duhejeje kudondagura bitahindutse gushika uyu munsi.
Jeremy Banigwa n'inzigo avuga kandi ko hari ingingo zigiye gufatwa ku badandaza baduza ibiciro uko bagombye ngo bikaba bisaba rero ko hacungerwa bikwiye iyubahirizwa ry'ivyo biciro. Urutonde rw'abadandaza bamwe bamwe bishingira ibiciro uko bigombeye waramaze gushikira hano mu bushikiranganji. Kubera rero ivyo bushikiranganji bukaba bumenyesheje ko ibihano bitegekanijwe n'amategeko bigiye gufatwa vuba. Kubera kandi ivyo bamaze imisi bakora, ubushikiranganji bwagomba kumenyesha yuko kuva ubu igikorwa cyo gucungera ibiciro ku masoko yo mu gihugu cose bigiye gukorwa dufatikanije n'abajejwe intwaro kugira ngo duhashe iyo ngendo igayitse y'abadandaza bamwe bamwe, twongere dukingire abaguzi nk'uko bisanzwe biri mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji. Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'ubudandaji atera kamo abadandaza bakuru b'isukari, isima hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi kugwiza umwimbu. Ubushikiranganji rero kandi bukaba bwongeye gukebura aba badandaza bakuru na cane abene guhingura ibidandazwa bakora isima ya Buseko, isukari ya Sosumo n'ibinyobwa vya Brarudi ko bogira ingufu zikwiye kugira ivyo bidandazwa biboneke. Buseko, Brarudi na Sosumo nayo tubahamagariye kugwiza umwimbu kugira ababitwaza ngo vyoba vyakenye ngo vyoba vyabuze ibi bidandazwa basanzwe bahingura bigwire bibe vyinshi ku masoko. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bavuga ko imvugo y'uwo mutegetsi bigoye kwizera ko izoshirwa mu ngiro, na cane ko abadandaza bakuru b'isukari, isima hamwe n'ibinyobwa vya Brarudi usanga bagizwe ahanini n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imvugo mwene izo rero nk'uko abanyagihugu babandanya babimenyesha ngo nizo gusamaza abarundi n'amakungu. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'uburundi, murabibona murabyumva. Ko birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashingantahe n'abapfasoni b'imitima bafise umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimwo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona ata kindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntaco ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Nahayo makuru twabateguriye arangiriye. Nshuti bakunzi, mwari muduteza abiri, ndabashimiye hamwe n'abamenyesha makuru batorokanije amakuru. Ntibagiye Gisirene Imana irakiza yatumye amajwi abashikira. Imana ibandanye kubaronda nagahwane naho ubutaha.